Kwigenekerezo rya 21 Rusama no mwaka Nyeniteka Emmanuel Sizohagera ngo inama henguza amateka akaba n'imvukire yo mu ntara ya Bujumbura yarifarikanije n'abene gihugu mu bikorwa byo kubaka ibiro by'ubuyobozi bw'indero muri iyo ntara. Ivyo bikorwa bikaba vyari bijanye no kuvanga ibiyeto no kwegereza amatafari kuri iyo nyubako. Ivyo bikorwa bikaba vyari vyitabwe kandi na buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Nsengiyumva bamusanderi b'amakomeni ya Isare na Kanyosha abaserukira ubuzi butandukanye n'imvukira zo mu ntara ya Bujumbura. Mwijambo yashikirije inyuma y'ivyo bikorwa Nyeniteka Emmanuel Sizohagera yabanje gukeza abavyeyi n'abanyeshure bitanze mu bikorwa by'uburyo n'inguvu kugira ngo ivyo biro by'ubuyobozi bw'indero mu ntara byubakwe. Ati ni kimenyetso ko mwatahuye akamaro k'indero. Yaciye bahamagarira kubandanya baterera mu guteza imbere indero na cane guhimiriza abana babo kwijukira amashure hamwe no gufashanya n'abigisha gukurikirana indero y'abana. Iryo nibanga ridasanzwe kubona mwaratahuye ko mwebwe nk'abavyeyi mufise uruhara mu bijanye n'indero y'abana banyu. Abana bacu twebwe nk'abavyeyi turafise uruhara rudasanzwe kugira ngo duterere umuganda utari muto, kuko ubwa mbere dukwiye kumenya ko abana nabi wacu ari wacu. Rero turakwiye natwe kutabasinda bibazwa mugabo icoza cyose kugira ngo abana bacu bagiye kwishure bige neza batunganirizwe, duhamagarirwa kugikora. Byukuri hari bamwe bumvise ko leta yigisha abana ku buntu baca bibaza yuko bobo ataruhara bagifise. Ati vyose ni ku buntu, vyose leta nizane. Mugabo bavye muri hano nagomba twibukanye gatoyi, leta ni jewe na wewe, leta n'abene gihugu bose, kuko abene gihugu bose nibo bagize leta. Kubona twaratahuye ko uko bigenda kose twebwe nk'abavyeyi dufise uruhara mu ndero y'abana bacu ni ikintu cyo gukenguruka. Tumaze iminsi tubonana n'abarezi, haribo barimu, tubahimiriza kuduza umwimbu mu mashure, na cyane tubasaba yuko twoduza umwimbu ishure ku ishure, icigwa ku cigwa, kubera ko twasanze intara yacu ya Bujumbura iyo bariko baravuga amanota iza muri zitatu za nyuma, kandi byukuri atambo nimwe isigura igituma twoba muri batatu ba nyuma hakuba muri batatu ba mbere. Ntamvo nimwe ihari. Ariko turiko turavugana n'abarezi, hari ikibazo abarezi baguma bagarukako. Ati bijya rero nubwo twebwe tugerageza, abavyeyi bamwe ntibadufasha kurera abana niyo bashitse muhira abavyeyi ntibaraba yuko bariko bariga. Hari n'abavyeyi mbere baca batuma gukora bakabasiga no kwishure. Hari abavyeyi usanga vy'ukuri batamenya ko n'umwana yatonze kwishure. Bavyeyi muri hano nagenda binginge, burya umwana wawe umurungise kwishure hanyuma ntakuzanira umwimbu, umuntu wa mbere ahomba ni wewe. Umuntu wa mbere ahomba ni wewe muvyeyi, kuko umwana wawe niyiga akiga amashure akaje mu za kaminuza hanyuma akagirirwa amahirwe akaronka akazi cyangwa akakironderera wenyene akikorera akazi, umuhigo wa mbere ni wewe muvyeyi, niwe uzobuhiriwe. Ega igihugu kizunguka kubera ko igihugu kizokironse incabwenge, mugabo umuhigo wa mbere ni umuvyeyi yavyaye uwo mwana. Nico gituma nagira ntera kamo bavyeyi uko mwita ku rutare mutanga ayo mafaranga make magira ngo no nyubako yubakwe. Tubasabe no muhira abana batashe bicarike. Birashoboka ukabutagiza amahirwe yo kwiga amashure kubera ibihe twagiye turacamwo, mugabo ayo mashuri utize gira uko ushoboye umwana wawe umubwira ati mwana genda kw'ishure wige,
nta kindi kivi noguha atari kukwigisha, nzemera ndara ubusa, mugabo nawe ndakeneye yuko ndaguha itongo ryitwa diplome, uvuye kurima, uvuye gukora utundi bikorwa, uvuge ngo nzoca kw'ishure mbaze mwarimu ingene abana banje bariko bigenza. Dufashanye, nimubiterekane gusaba abarezi. Erega umwana amarana nawe umwanya munini, indero utayimuhaye ntibaze ngo umwarimu azoshobora kumurera, ntibikunda. Kira noneho murabizi, mu kirasi kimwe usanga harimwo abana 50 barenga 50 ijana. None mwibaza yuko umurezi azokurikirana abana bose ijana? Ntibikunda. Nico gituma nk'umuvyeyi uhamagarirwa kugenda kubaza umwarimu ati mwarimu umbonera wa mwana wanje gute, ubwo arakurikirana. Umuntu mbere kwiteza imbere no kwirinda indyane z'amatongo, umukuru w'inama nkenguzamateka yahanuye abenegihugu kurwanya umurindi w'igwirirana ry'abantu. Yamirije imvukira z'intara ya Bujumbura kubandanya bashigikira igisata c'indero, yongera arabakengurukira ku ntererano bamaze gutanga zo kugura ibikoresho vyo mu mashure. Bavyeyi muri ngaha ndababwire ikindi kibazo nabonye, twamye tuganira n'abarezi, ubwinshi bw'abana, umwana araryoshe nama nabivuze, kandi by'ukuri umwana n'ingabire iva ku Mana. Mugabo bavyeyi nagenda babwira, umurindi w'igwirirana ry'abantu mu gihugu cyacu Burundi nitutayuhagurukira ndabarahiye. Hari n'abantu bari barahevye kuvyara, bumvise leta itanze ngo bavye muze muravyara ku buntu, muca murasubirayo, kandi usubiyeyo ugasanga uvyaye batatu icarimwe, biyongeye kuri 5 wari ufise, baciye 8. Igwirirana ry'abantu bavyeyi muri hano, nukuri ndabinginze nituta kwiyumvira neza kuri ico kibazo tuzova dusanga vy'ukuri vyagoranye, tubure naho kubaka amashure. Bwumba ya mbere ni ya kabiri hariho abana 1,700, abana 1,700, abana 1,700 kugira ngo ubakire ibirasi nuko amategeko abisaba. Aho ikirasi kimwe kijemwe abana 50, utereza kubaka ibirasi 34. Bavyeyi muri hano iyumvire kubaka ibirasi 34 vyoja ahantu hangana gute? Ibirasi 34. Ivyo byose kubera iki? Igwirirana ry'abantu. Abana bararyoshe bavyeyi, nukuri. Ariko kandi nagenda basabe, hari abo iyo tubivuze baca bavuga ngo Imana yavuze ngo turondoke tungane n'umusenyi wo ku kiyaga. Nivyo mugabo nje nakunze kubaza, mbega igihe yabwira rya jambo yaribwiye nde? Yaribwiye abantu babiri gusa, yari Adamu na Eva. Ubu tugeze ku miliyaridi 7 zirenga ku isi, none burya ntiturangana n'umusenyi wo ku kiyaga. Canyeho kw'Imana yaguhaye itongo, iryo tongo ryawe ubona ringana gute ku buryo woguma uvyara? Hanyuma nico gituma usanga hari n'ingene nyinshi z'amatongo mu bavukana, ugasanga bavukana tuko twicana. Kubera iki? Kubera ko twararondotse cyane, twibagira itongo ry'iwacu, kuko Burundi bwose si itongo ryacu. Jewe ndafise itongo ngarukirako, nawe urafise itongo ugarukirako. Iyo rero uvyaye benshi ku buryo aho wiyumvira ko wavutwara itongo ry'abandi, hacaba ingorane. Mu gushigikira no gutera intege abenegihugu bariko biyubakira ibiro vy'ubuyobozi bw'indero muri iyo ntara, Nyeniteka Emmanuel Sizohagera yaciye aterera ku izina ry'inama nkenguzamateka uburyo bungana n'igiciro c'isima irenga imifuko 50.